Burundi. Kabiri igenekerezo rya 22 gitugutu uyu mwaka niho atangura mu gihugu cyose iyandikwaryabazokwitabira Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku mutumba Masama komine Giheta mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu cuburundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bifadikanije n'abene gihugu bo kuri uwo mutumba mu kwitabira ico gikorwa ciyandikwa. Umukuru w'igihugu c'Uburundi amaze kwiyandikisha yaciye atera kamo abarundi bose bakwije ibisabwa gusidukana n'iyonka kugira ngo biyandikishe. Uko haciye igihe mu gihugu kirimwo intwaro ishingiye ku bene gihugu harahera ikiringo bakaza barinagura basubira amatora. None rero natwe mu gihugu cacu aho bukera mu 2025 uca haba amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi bo mu makomine. Rero iki gikorwa nico murundi wese kuko bavuze bati intwaro ishingiye ku bene gihugu ikongera akabari biharanira haba indongozi zitorewe nabo kandi abene gihugu bose bagategerezwa gutora. Je nanje rero ndi umwene gihugu mu bandi bene gihugu ntegerezwa kurangura ico gikorwa gitegerezwa. Hariho abibaza yuko ari uburenganzira, si uburenganzira gutora, si uburenganzira gusa ni n'itegeko kuko wase gutora mu bisanzwe wawereka ko ico gihugu nturimwo ntibikuraba ivy'ico gihugu. None rero jewe nanje nk'umwene gihugu w'u Burundi ndiko nanje nditegwa ganze ntore naje kugira ngo ndangure iryo bwirizwa yandikishe hanyuma ikiringo nicagira duheze tuze twitorere indongozi abashinga amateka abahanuzi b'amakomine bazoba bashobora kuduserukira mu nzego z'igihugu. Abarundi bamaze gutahura icari c'amatora kandi si vy'uno munsi ni kuva kera n'igihe Burundi bwikukira abarundi baje bose gutora. Abarundi barazi yuko ari iteka kugira kuja gutora kwitorera indongozi. Ubwa mbere rero no kubanza kubashimira no kubakeza nico kintu ca mbere noherako ko bamaze kumenya akamaro k'amatora. Amatora mu bisanzwe ni kintu umwene gihugu yumva ko ari umwene gihugu yotegerezwa gukora. Ndabatera kamo cyane cyane ko kwiyandikisha baze baje muri ayo matora biyandikishe n'ingoga kugira ngo duhe umwanya uyu mugwi wigenga ujeje amatora wo gutegura neza uzi abazotora ingene bangana. Hamwe rero boza ari benshi tukaheza n'ingoga bica bituma uwo muguro nkakanya ko kugira ngo ushobore kwisuganya. Ikindi no abwira nuko abene gihugu amatora ko bamaze kuyamenyera bamenye ko atari ibintu byo guca duta imitwe. Amatora so gutumutwa ahubwo twebwe twibandaniza ibikorwa vyacu tukarindira igihe c'amatora tugatora. Ntegurukira abarundi ko mbona batekanye kera nk'iki gihe wacu usaga imitima iri mu kirere vuga bose baratekanye. Iki ni kimenyetso ciza cerekana ko abarundi bakuze kandi umwana nuwokura. Abarundi barakuze murabona abanyamigambwe nta mitima iri mu mitwe abene gihugu nuko nyene twese tuzi yuko twitorera indongozi muri twebwe nyene kandi zirongorera twebwe nyene. Nico gituma no shimira cyane abarundi bose ndababwira nti bagume batekanye ntagire umutima uja hejuru no nabazotogwa bo muri twebwe nyene bazaba bagiye kuduserukira mu kudukorera. Urumva rero hama hagenda bakeyi ntagenda bose twese tugume dutekanye tumerewe neza twibandaniriza ibikorwa cyane cyane ibikorwa nivyo bikomeye kuko naho hoba amatora abantu bicaye amatora ntazotugaburira abaratacu ariko barakora amatora ntazotwubakiriza. Twebwe tumenye yuko amatora atuma tugira indongozi nziza ziturongora zikatwereka iyo tuje. None rero abantu bagwa batekanye baguma bari ku kivi dukora twongera tuza turinagura mu nzego tuzipanga neza.
This is the Up TV Burundi online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, and all social media platforms. Please follow us.